kubona bajya ba Emeline kungene bikubita ibidaje bifuno bro ajya kwikubita ikidaje aba yabuze abasore nabo barakenye abasore barakenye kandi bajya abakobwa nabo ntashobora kugwa nta mafaranga umuhaye nta mukobwa afise indero yobura umugabo nivyanakunda nta mukobwa atisesagura yobura umugabo nivyo nakunda wibaza ko ujya mukobwa anezerewe nyimbe sinzi uko yitwa ko wibaza ko ujya mukobwa anezerewe no kuba arongowe n'umutama aruta se wiwe hara abasore nga hari camamare nka jewe arabinezererewe uvugisha ukuri tuvugisha ukuri bro ariko mwe ngo ni mubabona tubabona gute kandi tuzi ko arabisanzare nibyo kunda kajya kaba karaheze baba barakamaze kajya gakobwa baragahejeje baba baragahejeje bakijaje baba barakamaze ubuhombeye abavyeyi bawe ubuhombeye abavyeyi from bakobwa beza barazi ko ari beza n'abango bafise amahera barazi ko bafise amafaranga of course ariko abango bafise amafaranga ako uza gutwara ikimeneke uripowera vuma nawe turivuza utaha abakobwa bari kuraba abatama bafise amafaranga kuko natwe abahungu bakenye tutoraba abakobwa bafise amafaranga. Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, another beautiful day in the blessing. Nundi musu dasanzwe na yandi mateka dasanzwe kongera kandi kubana namwe. Nitwa Captain Inoni ya Gatech TV. Uyu munsi twatewe ibakwe kandi byo kugendera muhira kwa Camamare Marcus. Uyu munsi twamugendeye muhira wiwe turi kumwe ngaho turaza kuyaga ibintu byinshi cyane. Camamare Marcus aheruka mu gihugu kibanye cyo mu Rwanda. Camamare Marcus afite amateka menshi hano mu gisagara cyacu cya Bujumbura nk'umu businessman cyangwa umuntu yikorera utwiwe kandi ateye imbere nkuko mubibona muri no moya turi mu rugo iwiwe yatwakiriye neza yatwakiranye amafuyi aza kumenya gituma yatwakiranye amafuyi muri no moya ndakubwira yuko twashitse imbere yuko hashika batubwiye yuko avuye muri gym arakunda kugira sport. Camamare Marcus ava Ingozi kugasaka kwa ina runyonga hariya anye eka numwe mu bantu bakunda gutegura umupira agatwara mukombozi abastar benshi bagiye batandukanye bakaja gukina hariya anye equipe yitwa King Star FC umustiri kumwe na Camamare Marcus reka tumuhe ikaze mu bwami bwa Yagatech uyu munsi tumusanze muhira Camamare Marcus mu cubero cawe turaguha ikaze kandi kuri Yagatech. Merci baramukije abakunzi ba Yagatech. Of course umusore kugenda gute Camamare ko niho bugicya abyukiye muri gym we asizere kugera saa 3 ndamundo kwa sport. Of course ndabona yuko unarangije kugira ngo ucure kuyaga neza ariko uradukurikirana ndakubwira yuko kuri camera ni OG niwe uriko radufirma eka ikigene cuno munsi ndifuze ko mwese mwocitegera mwocitwararika kuko kiza kuba kirimo impanuro nyinshi cyane. Of course Camamare Marcus ndaguhaye kandi ikaze mu gihugu cacu amavukiro. Murakoze cyane gose. Ikintu cyambere nifuza kumenya mbega mu Rwanda byari bimeze gute wakiriwe gute bagufashe gute hari amafoto twabonye hari amavideo twabonye uri kumwe n'abastar bahariya mu Rwanda abakinyi b'amafilme n'abandi benshi bagiye batandukanye aba comedian bakwakiriye gute mu Rwanda? Mu Rwanda banyakiriye fresh banyakiriye neza babyishimiye bakwakiriye neza cyane. Okay, ni ikintu cyo gushima reka tubashimira n'abanyarwanda yego barakoze cyane gose. Wasanze yameze gute mu Rwanda? Nshimire cyane cyane Humble Design niwe nanyambika n'ibirato niwe yanyakiriye nashikiyiwe yarafashe neza cyane gose. Wasanze ari igihugu kimeze gute kuri uno mwanya ku muntu atarashika mu Rwanda? Igihugu cy'u Rwanda kimeze fresh nta kibazo dinabona. Of course yes ku mateka tukuzi ku mateka menshi cyane hano mu gisagara cya Bujumbura
tukuzi nk'umwe mu bantu bakunda gutegura guhurira hamwe n'abajene, tukuzi nk'umwe mu bantu bakunda gusohoka mu mabaha agiye atandukanye za Arena, za Crystale, Maribu, tukuzi wama ugenda usohoka uri kunywa amavin, tukuzi uri kumwe na Oleg, muri kumunywa ibintu bikaze, muri kumunywa ama champagne, ariko kuva 2025 yinjiye sindasubira guhura nawe. 2025 yinjiye. Kwa 2020. Kwa gwera 2020. Je nta nzoga nasubiye kunywa. Nzoga narazihevye. Ndahagarika akabare. Swing yanje ubu ni gym. Ndagenda nkakora gym. Nkirira ivyamwa. Nkafungura. Nkiryamira. Ndi mu basore bake. Nshobora kugera saa 2 ndi mu nzu. Kandi ata miliyoni mbuze ku mufuko. Kandi ibitoro byuzuye. Muga saa 2 nkaba ndi mu nzu. Wowe kwama yaguhaye miliyoni ku mufuko. Akaguha na vangwari yuzuye ibitoro. Nkijya gwawe hajya. Wowe saa 2 ho buri mu rugo. Nabona agiye gutemberera Mokenzi kumuramusi. Kwa Mokenzi, mvuye kwa Mokenzi canja kwa Monia Flair. Nje kuramusi. Kwa Kelly hose no gumaraje. Hari amakuru menshi jewe iyo nje gukorana ikiganiro n'umuntu mbashaka abadukurikirana ndababariza ibibazo baba bakeneye. Uri kuraraba uri umwe mu bajene bafise amahera mu gisagara. Nawe ariko turatuye muri saho yiwe. Uri umujene bafise amahera mu gisagara, bafise vangwa, bafise izindi modoka, ngaho babonye parking y'imodoka zawe bakaca babona ati nturanagira mariage, nturanaja no gukwa, na n'inkwano uratanga. Kuki abajene bubu badashaka kurongora kandi bafise imitungo? Bro, kurongora biranagoye burya. Ubundi abakobwa bose ibice 80% ndabihamya nuvuga ko ari abasambanyi. Ibice 80% cyangwa 90% usanga ari abasambanyi. Kandi benshi ubu ntibagisambana n'abasore. Benshi basambana n'abagabo bafitiye abagore. Gasanga umubosi kubera ifitiye amafaranga yarafashe agakobwa keza. Bro, ufise amafaranga nabwo urongora umukobwa mubi, urongora umukobwa mwiza. Sanga yarafashe agakobwa keza kubera amafaranga yiwe yaragapangiye inzu, uriko aragatahirira. Muga ntabwo ari umugore wiwe, afise umugore muhira. Akazogonora mpaka kagata forme, kagata bwa buntu, akagatamwo yakagiza akagore kiwe. Muga hirya yeje kubera gahimvye nawe aba yishakira guhindura. Bro, umuntu afise amafaranga bafise amafaranga ajana n'umwanya. We nyimba yaguhimvye araguta, gaca yigira kurondera kandi. Yamara kuguta yaramaze kukugira ikirohori, ukacuza gushaka kurongorwa. Bro, urubona twe abasore tuzorongora abamama. Natwe turakeneye abakobwa tworongora bagifise uburyohe. Ariko kuronka umukobwa afise uburyohe, agifise bwa buryohe bataramara, biragoye kumubona bro. Biragoye kumubona wallahi. Atabakobwa benshi abo bose ubona ngaho beza bariko barengana, bingidi biki beza, ubona ko ari beza bro. Barabamaze. Ndagahengera rero umukobwa bamumaze, gaca atangura ngo ndashaka ngo kurongorwa. Unashaka ngo umuhungu ngo ari vyarimwo bashaka kurongora. Natwe twarabakemye. Natwe duca twigumira uko nyene. Biri mu mpamvu zituma Camamaye Marcus no muri uno mwanya ataragira mariage bivanye n'iyi mico y'abakobwa muri iki gihe. Ibyo birimwo cyane. Ndagoye nk'akagererezo. Urana nkujya mu nta mukobwa wabo umatubona ari hit sana, agomba kurongorwa n'umutama wo mu diaspora afite imyaka 61.
61 ya mukobwa afite imyaka 20 20 rijya mutama ashobora kuba aruta se wiwe konto rarongowe n'umuntu aruta so wawe none hajya bibazane kubera iki kije kintu kikibona camama hajya rindira kidogo hajya ujya mukobwa yaragerageje kurondera umusore byaranse yaramubuze ya hajya yaragerageje kurondera umusore yaramubuze natwe abasore twarabakemye kera bro nibarongowe nabo bazehe natwe reka ariko ujya mukobwa umuravye aritonda ariko abantu bavuga ati byogenda gute witonduka no ngaha mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ibyo nagerageze kubona narabonye n'abahungu bariko bararongora abakobwa bose uri kubona bajya ba Emeline kungene bikubita ibidaje bro ajya kwikubita ikidaje aba yabuze abasore nabo barakenye abasore barakenye kandi bajya abakobwa nabo ntashobora kugwa nta mafaranga umuhaye kandi nabo umusore yarumye abasore ni bake bro baka abasore bafite amahero ni bake nk'umuntu ashobora kumbona mu modoka ya Vangwari ashobora kuvuga ko ari gwanje avuga ati jya n'interano wallahi jya narakira kugura Vangwari bazimenyereyemo abazehe abatama bazimenyereyemo abatama wallahi of course neza na neza nashaka tuyage kuri ico kintu kugira ngo dufashe ugwaruka ariko ruradukurikirana dufashe abajene mu kwiteza imbere no kumenya gucagura neza no kumenya ico bakwiriye gukora mu buzima bivanye n'ingene wahinduye ubuzima bwawe ivyo twe tukuziko siko tukiko turakubona ubu kuriko nagabanuka camamare mu myaka iheze nagabanutse sana kare nayo inzoga twaba twatembereye na Orege turi kwirira ibinyama turi kuri agorobu kurya ibinyama ariko ubu nta nyama indya je ngahandiye n'umukeke nirengarenga zirimo indagara ku muceri ku bugari nta kindi kirenze ico je nta nyama bro wewe uko waje byari ngaha warigeze ubona nginya simwaziriye je wabonye nginya baraba gusa sasa igimanono abahungu barikane n'abakobwa bro bironderera amafaranga kuko ufise amafaranga abakobwa bazokurondera nawe mu gihe bazokurondera uzurabe umukobwa akirimo atarisesagura agifise bwa buryohe namwe mu abakobwa ukazomara kwisesagura mukoresha ubwenge mu abakobwa k'umukobwa aragenda akisesagura akibaza nta ngaruka mbi bro iyi si tubayeko ni gukora ibyo ushaka gukora ibyo ukeneye kubaho uko ushaka uriko urumva nta mukitega ingaruka mbi uriko urumva we nywa inzoga sambana nywa itabi kora ibyo ushaka mugabo impera n'impera utegereza kubona ingaruka mbi uriko urumva kora akazi rondera amafaranga uriko urumva uyaronke nuyaronka ingaruka nziza zizoza kubera uzosaza ufise aho uba ufise icyo wiha ufise icyo wamariye abana uriko urumva ufise icyo wamariye abana bro izi si inkumizi aha no kumwitaba sinona mwitaba si inkumi kandi iratagasa urayibona ko itagasa cyamamara ugezweho ndaki bro nawe ntumbwire yuko ngaho ubonye nawe ni inkumi bro ariko ntabwo ndamwitaba bro cyane kubera turi imbere ya kamera hapana ntabwo ndamwitaba deja je ndafise umukobwa nkunze baragerageza ariko bro nzi uko mbaye ni gute umuhungu yocagura neza ni gute twocagura neza ni gute umukobwa yo kwifata neza kugira ngo ashobore gushika mpereye ku bakobwa barikane n'abapapa yitegurire kuba yorondera umuhungu bubaka kuko nta mukobwa afise indero yobura umugabo nivyanakunda
nta mukobwa atisesagura yobura umugabo nivyo nakunda nta muhungu afise amafaranga nibwo atoba ndayafise mbere wanashima yobura umukobwa ntibobura umukobwa umubura muri cya gihe warondeye ugashakisha ukabura muzima niho umubura ku bahungu urondeye amafaranga umutsima ya murongo abahungu rero dukura amaboko mu mpuzu dukore gusa nico kintu dukwiriye gukora ndira amafaranga nta kindi ujya mukobwa baramutereye ivi ujya mutama ujya mu diaspora yaramutereye gatonya wibaza ko ujya mukobwa anezerewe sinzi uko yita ko wibaza ko ujya mukobwa anezerewe no kuba arongowe n'umutama aruta se wiwe hari abasore ngaha hari icamamare nka jewe arabinezererewe tuvugisha ukuri bro ariko mwe ngo nimubabona tubabona gute kandi tuzi ko arabisanzare nivyo ukunda nimuboneka akabikora dukurikirana camamare ntabwo ari ahari gabasha avuga ati camamare ameneye ufu bro zingiye kukubesha ujya mukobwa naje ngaho yihagarareko ngo umutama ngo niwe afise urukundo je nagerageje kubiraba ibiganiro yakoze ngo batama ngaho yihagarareko ngo batama ngo niwe afise urukundo bro niyihagarareko yabuze umusore yaza kuba yaronka umusore uriko urumva yaza kuba yaronka umusore ntiyari kureka none example kaja kamodoka kamuguriye saga primi aga plaque D ibaza kaja kagwa miliyoni zingahe zingi miliyoni nka 25 yego ubona kana gasaza nakaja kamodoka yamuguriye none kaja je kunanira kugurira umukobwa wapi niko kunanira none yabuze umusore kubera nujya mutama yaravunduruye bro kajya kaba karaheze baba barakamaze kajya gakobwa baragahejeje baba baragahejeje bakijaje baba barakamaze bwa buryohe bwose ariko uravuga baba barahejeje kijaja kijaja yaragahejeje kijaja yarakamaze kajya kagerumba nta wundi bro je nshobora kubonana n'umuzehe muri kumwe ari muri ko munacitingana abajeje ngo nze kukurondera ngo tubane no bibaho kandi uyo mukobwa yaramusomye uranyijya video none yogira gute arati oya yogira gute none ari indi shwa afise nta yindi shwa afise ajya baza bakubeshe yarondeye amafaranga abona ati je ntako nogira reka ndungurwe n'umutama nyene nta yandi mahitamo nuko nyene bimeze ngo bajya abakobwa bagora guhitamo arabona umuze afise amafaranga na uri umusore atamahera ufise kandi umukunda none nje kujya musore uwo muvyeyi yifitiye kashi cyita mu kwigira kwa muzehe of course urukundo ni kuri gusa ugiye kurugura rurakuzimba subira mu kandi urukundo ni kuri gusa ugiye kurugura rurakuzimba reka agukunde akurondere ni akurondera wenyene ntabwo azokuzimba bro oya bizaba vyoroshe cyane azoguha kuri gusa yes reka turangirize ku kintu kuko uno musi nifuza ko tuvunira akagawe kuri ibi bintu tumaze iminsi tubona biriko biripasa hagati y'ujya mu rundi kazi ujya mwigeme w'imyaka 20 n'ujya mutama w'imyaka 61 reka turangirize nakahe kaja mu kagasoni karugi wogira ico ushikirize cane cane ujya mukobwa agira je muri bujya bukwe kuko ndafise invitation ujya mukobwa nzoja muri mariage ujya mukobwa nije nzoba MC okay ujya mukobwa ikintu no muhanura naho no kimanura nkubo yaramaze gutakara ukubera abakobwa bagenda bazi bagiye kubera itunga ugitunga naryo rirahera ijya modoka yamuguriye
ashobora kwita mu mugazo nisubire kuba imodoka uri kurumva ivyo yibaza yuko agiye gukurayo amahera ashobora kuba adagiye gukurayo amahera akazoyabura ubuzima ni bugufi bro nta mukobwa bro uwo guha wewe nk'umuri yaridi takira we kapitene nawe ushobora kugera ngo uze wunguke ubundi muri yaridi kubera niyo mahera ya mbere yo burose menshi n'abakobwa ni kirori bashobora kugenda kujya muzehe bashaka karonka amahera bakanatandukana muga ya mahera asubira guhera kandi akazisanga ariko ujya mukobwa aboneka nk'umenga araciye ubwenge cyane hajya arashobora kuba yemerera n'ujya muzehe hari n'undi musore yamufiriye afise n'amahera akamwanka agaca ahita kugenda kujya muzehe aba ntakiri ugasanga afise abahungu 200 uriko urumva bose bamuha amahera mugabo bikamunanira kubaho no kuyatunga kandi bakamuha bro ari abakobwa benshi bafise abantu babaha amahera ba diaspora abozehe bo ngaha bose akabavanga uriko bose akabavanga ugasanga afise ibihera byinshi kukwezi ariko bikamunanira ubuzima ko muri bwa bundi nyene bukaguma ari bwa bundi nyene kubera gusesagura bro byari umukobwa yari umugenzi nawe mvuga mu izina tu mvuga mu izina arazwi cyane yari umugenzi arazwi cyane mvuga nawe mvuga mu izina ngo sineri nati umukobwa yari umugenzi sana ndamuhanura wewe hariho umubosi w'umuhungu w'umusore w'umugenzi yavuga ati jewe hano muja mu musore yatunze miliyari 3 umva ko yari afise amafaranga bro avuga ati jewe jya mukobwa nubavuze ubunyene no canda murongora mugabo twarabonanye turayaga mugabo ubu ndanamwandikiye ntanasubiza umugabo namubwira ati ujya muhungu je turazinanye wikurumva turazinanye afise ibibanza nka 5 kuri batavyuza amatelefone ama iPhone afise imiduga afise impango muzakinanira uriko numva n'umuhungu yiyemera ndasha nimugire mariage mukobwa yaruhiye kutwagwa n'umuhungu atamuriyona afise ariko hari gihe usanga urukundo bro yego urukundo ruriho bro mugabo urashobora kuwimvira kuri kazoza kawe bro yatwawe n'umuhungu atamuriyona atunze mu buzima baba muri chambre na salo pana de chambre baba muri chambre na salo ubuhombe y'abavyeyi ubuhombe y'abavyeyi from bakobwa beza barazi ko ari beza n'abantu bafise amahera barazi ko bafise amafaranga ariko abantu bafise amafaranga ako uza gutwara ikimeneke uripowera vuma nawe uzurivuza utaha guys dikubura cyamamare n'ubuntu nkunda cyane umuntu avugisha ukuri kandi afise impanuro ziboneka kuko iyo ushaka impanuro uja ku muntu agusumba ubuzima araguha impanuro kuko aba afise ibintu byinshi amaze kubona no kugira ngo yiteze imbere reka ndamushimire cyamamare ndagushimire nawe ariko uradukurikirana urabona we basi utaraheze ikiganiro nk'ubu wewe uri umujournaliste urabayeho kandi uri cyamamare barakuzi yego cyane nk'ubu ukadufata ukaza gutongoza umukobwa Kenya kandi hari abakobwa bafite amafaranga we bakwipfuza umva ukoresheje ubwenge wambaye umubono ubwo araba ari muri Amerika bavuga ati kapitene je no murongora akaza ngaha muri Amerika gaco gendo gatora agakobwa kakuburofa atari igihumbi gafise nabwe ngo ubukoresheje icyo rico bro umusore afise amahera ari kurongora umukobwa akenye kubera ubuzima bugenda neza mugabo wa muhungu atamahera ufise mugabo ubona ko ufise igikundiro ntabwo ufise amafaranga kugira mu meci abakobwa bari kuraba abatama bafise amafaranga kuko natwe abahungu bakenye tutoraba abakobwa bafise amafaranga ico nico kabisa rero uvuze ikintu gikomeye merci beaucoup reka ndagushimire cyamamare twabanye neza mu giheno cacu abantu benshi batahuye kandi
urya Nera natubabarire twari ko tuvuga ku bintu twari tumaze iminsi turiko turabona umutama wiwe natubabarire ntibaze banyima akazi ku MC muri mariage yabo ngo nagiye gukora ikiganiro ngo twavuze yuko bitameze neza sivyo nuko tubibona nuko n'amakomantere y'abantu benshi agenda aravuga reka ndagushimire mu mwanya dukurikirana kuri Yaga Tech wewe dukurikirana muri Canada Australia udukurikirana uri mu Burundi mu Rwanda ahantu hose wumva runo rurimi rwacu rw'ikirundi Imana iguhezagire ndakubwira ati kuri camera nari kumwe na OG bye bye ciao ciao